twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana mu mpande zine z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Amakuru yacu rero n'ubundi turakuyahera mu Burusiya na Ukraine, ndetse turababwira n'ariko aravugwa hagati ya Palestina na Israel, turababwira n'aravugwa muri Afurika ndetse no mu Bushinwa n'ahandi. Ikaze ni muri ano makuru. Kaze rero turabaha ikaze muri ano makuru yacu no mugoroba, twongera kwibutsa kugira sabone, kugira subscribe kokoresha ururimi rw'icongereza. Amakuru yacu rero uko bisanzwe tugiye kuyahera n'ubundi mu Burusiya ndetse na Ukraine, aho intambara imaze iminsi 78 itanguye hagati y'ibihugu, aho Uburusiya bwatanguje ico bwise special operation ku gihugu ca Ukraine. Intambara rero hazongeye gukomera kandi mu duce twinshi cyane gose tw'agace ka Donbas region. Aka gace rero niko intambara muri kino gihe zibanzemo cyane gose zikomeye, na cyane mu ntara ya Mariupol, aho Uburusiya n'ubwo kigerageza kubomora ca kihandaki abasirikare ba Ukraine binyegejemo ca nuclear power plant. Aha rero abasirikare ba Ukraine baranse kuvayo, naho Uburusiya kuva indwi iheze bwagumye butera amabombe menshi cyane gose bugerageza kuhasambura, ariko none ntibaraza kuhasambura. Rero n'ubu imigwano iracabandanya muri kano gace, aho no imigwano ikomeye nuno munsi rero biri baragwanira. Abasirikare bariyo barahiye bararengwa ko batagomba kwishikana, mu gihe Uburusiya buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo bushobore gufata bano basirikare basanzwe binyegeje muri handake. Tubutse ko iyi handake ni nini cyane gose kandi abasirikare bariyo ni benshi cyane gose. Hariyo abasirikare ba Ukraine bashika ku 2000, ntawuzi ubu abagisigaye uko bangana kubera izi ntambara, bamwe barapfa abandi bagakomereka. Ntawuzi rero igitigiri c'abakiriyo, ariko nuko abasirikare bariyo ubwa mbere bose bashika ku 2000. Abanyagihugu nabo bari basanzwe bari benshi, ariko abanyagihugu ubu bikaba bimenyeshwa na leta ya Ukraine ko abanyagihugu bose bamaze kuvanwa muri kano gace. Ahandi rero habereye imigwano ni Kharkiv, aho Uburusiya bwari bwarafashe akandi gace muri Kharkiv muri iyi minsi, agace kitwa Aziamo nkuko tubabwiye ku makuru y'ejo. Aka gace rero ku gisirikare ca Ukraine ngo cagaruje mu ntambara yari komeye cyane gose bagize n'igisirikare cy'Uburusiya. Ngo igisirikare rero ca Ukraine ngo no munsi cyasubiye kugaruza kano gace, ni mu gihe igisirikare cy'Uburusiya cyamenyesheje kandi naco uno munsi ko caturiye naco ubwato bw'igisirikare bwa Ukraine ngo bwari mu kiyaga cirabura. Ubwato rero nkuko bimenyeshwa n'igisirikare cy'Uburusiya bwari ubwato bw'intambara kandi bunini cyane gose bw'igihugu ca Ukraine. Aya makuru rero igihugu ca Ukraine kiragira ico kiyavuze ko. Twibutse ko igihugu ca Ukraine naco caturiye ubwato bwari bukomeye cyane bunini cyane gose bw'igihugu c'Uburusiya. Utu duce rero nkuko tubibonye intambara zirakomeye cyane gose mu karere kose ka Donbas region ndetse Luhansk na Donetsk. Intambara zabandanije zikomeye cyane, aho uno munsi Abarusiya kandi bavuze ko bigaruriye utundi duce nabo igisirikare ca Ukraine cyahora kigenzura, mu gihe Ukraine nayo ivuga ku rundi ruhande ko hari utwo yigaruriye. Rero bamwe baratsinda abandi ngo bagatsinda hariya. Abasirikare kandi ba Ukraine bakaba berekanye amaburende, bavuga ko ari amaburende y'igisirikare c'Uburusiya bafashe ndetse bariko barakoresha muri ino ntambara. Tukivuga nyene amakuru ajanye na Ukraine n'Uburusiya muri intambara, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagabishije ibihugu by'Uburayi ndetse agabisha na Amerika, aho avuga ko ngo kubandanya kwereka Putin ko atazashoboye ngo bishobora gukwega ibyago kuri isi turiko. Ngo rero ibyo bakora byose ngo bareke kuza barakora ibishobora guprovoka Putin, aho yava yumvira gukoresha ibigwanisho by'ubumara vya nucleaire. Ngo rero kumusuzugura no kwerekana ko adashoboye ariko aratsindwa mu ntambara, ngo ibi bishobora kuvyara ibyago bikomeye kuri iyi si. Ngo abantu rero bafise ivyo bahuriyeko n'Uburusiya canke na Ukraine ngo bakwiye kuza baritonda mu majambo bakoresha ndetse n'ivyo bakora, kuko bashobora gutuma umujinya wa Putin uduga cane gose, bigatuma akora amarorerwa atari yiyumvira gukora kuri iyi si. Tuve ngaho rero muri Uburusiya na Ukraine intambara zibandanya, tuvuge ayandi makuru
aho twavuye ku munsi w'ejo igihugu c'Ubushinwa kibananya kugira imyimenyerezo ikomeye cane gose hafi y'igihugu ca Taiwan. Imyimenyerezo rero kuva ku munsi w'ejo bitangura, aho benshi babona ko igihugu c'Ubushinwa naco coba kiriko kiritegura gutera igihugu ca Taiwan. Ibi rero ababivuga bakaba bashingira ku vyabaye kuri Ukraine, aho Uburusiya imbere yuko butera muri Ukraine bwatanguye kugira imyimenyerezo, kuko biboneka rero ngo imyimenyerezo Ubushinwa buriko buragira muri kino gice si imyimenyerezo isanzwe, mu gihe rero bizwi ko Amerika iza yaramenyesheje ko igihe iki gihugu ca Taiwan coterwa Amerika yoba iya mbere mu kugitabara. Ariko rero uno munsi Amerika yahinduye kuri site yabo ijejwe ivya Taiwan. Ubu abanyamerika bazabamenyesheje ko batemera Taiwan ko ari igihugu cigenga, ahubwo bemera ko Taiwan ishobora kugira ubwigenge, ariko bahinduye. Bari basanzwe bavuga ko Taiwan ari igihugu cigenga gifise ubwigenge. Ubu rero abanyamerika bakaba bahinduye, bakaba bavuga ko bemera ubwisanzure n'ubwigenge bwa Taiwan, ariko batemera ko Taiwan ari igihugu cigenga ukwavyo. Avuga ati rero Taiwan turayishigikiye kandi amategeko yacu ntarahinduka kuri Taiwan, ivyo dukorana vyose biguma vya bindi, atariko twahinduye ngingo. Ibi rero bikaba vyashabuje cane igihugu c'Ubushinwa, aho Ubushinwa bavuze ngo ngo ni ugukina politike ngo kugira ngo bereke Ubushinwa ko Taiwan ngo bayikontorora. Ibi rero vyatumye Ubushinwa busohora itangazo rivuga ko Taiwan uko biri kose itazokwigera yigenga, uko bagira imikino yose bakina, ko Taiwan ari agace k'Ubushinwa kandi kazoguma ngo ari agace k'Ubushinwa. Yani makuru ariko aravugwa ku isi ni misile Korea yagerageje hirya y'ejo. Korea rero yongeye kugerageza yindi misile yambuka imipaka, aho mu gihugu ca Amerika kivuga ko Korea igomba gufatirwa ibihano, na cane cane ibihano bikomeye cane gose kurusha ivyo yari imaze gufatirwa, ngo kubera kuguma igerageza ibigwanisho kandi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu. Korea y'Epfo nayo ikaba yinjiye mu muryango wa NATO ujejwe gukinga impanuka ziterwa n'amacyber attack. Ibi rero bikaba navyo kandi vyashabuje igihugu c'Ubushinwa, aho Ubushinwa bavuga ngo NATO yoba ishaka kwinjiza muri uyu mugwi wa NATO ibihugu vyo muri Aziya. Ibi navyo rero Ubushinwa bukaba bwavyinubiye bivuga ko ibi Ubushinwa butazovyemera na gatoya. Igihugu rero ca Korea y'Epfo kikaba cemerewe kuja mu mugwi ujejwe ivyo gucungera amacyber attack ufadikanije ni hamwe na NATO. Uwo mugwi wa NATO ukaba warashinzwe mu 2015 mu gihe igihugu ca Eritrea cari catewe n'amacyber attack, maze abagize umugwi wa NATO baja hamwe bashinga umugwi ujejwe ivyo kugenzura amacyber attack. Rero Korea y'Epfo ikaba yiyunze n'uwo mugwi, ikaba yakiriwe ko igiye gukorana n'uwo mugwi wa NATO ujejwe ivyo gucungera amacyber attack. Ibi rero Ubushinwa bukaba bwabifashe ko ari nk'agasotoro, kuko Ubushinwa butemera ko ibihugu vyo muri Aziya bikorana na NATO. Tuve ngaho rero mu vy'Ubushinwa tugende muri Israeli. Muri Israeli uno musi igisirikare ca Israeli nubwo kitaravyemera cishe abajournaliste babiri, abamenyeshamakuru babiri b'Abanyamerika. Umwe ariko yakoreye ikinyamakuru Al Jazeera c'Abarabu, uwundi nawe yakorera ikinyamakuru c'Abanyamerika. Bakaba bishwe rero barashwe, umwe yari umudamu, uwundi nawe yari umugabo, ndetse n'uwundi yarashwe amasasu mu mugongo, akaba ari mu bitaro ari indembe ubugira gatatu. Ubu rero abajournaliste nk'uko bimenyeshwa n'uwarokotse yabibonye, yavuze ko bari biyereka abasirikare b'Abanya-Israeli ko ari abajournaliste, ariko abasirikare b'Abanya-Israeli bakaba kitabujije ko bahita babarasa ko amasasi, babaza ko amasasi nyayo y'ukuri, maze umujournaliste yitwa Shireen Arik w'Umunyamerika ahita arapfa, ndetse n'uwundi yitwa Ali Samudi w'Umwarabu yarasanzwe akora ikinyamakuru Al Jazeera, bakaba bahise bapfa nk'uko mubibona muri amasanamu ateye ubwoba. Rero uko niko bano bajournaliste bishwe kuri aya masanamu twabashiriyeho
urabona ko byari biteye ubwoba bano bajournaliste bakavuga ko bishwe bamaze kwerekana ko ari abajournaliste ariko igisirikare ca Israel kikaba cagumye kibarasako kandi bari bamaze kwerekana ko ari abajournaliste. Igisirikare ca Israel kikaba cahakanye biko ariko co cabarashe aho kivuga ngo ari abasirikare ba Palestina babarashe. Ni mu gihe hari akajagari k'imyerekano hagati abanyapalestina bariko bagira imyerekano, rero haba ukurasana hagati y'abasirikare ba Palestina ndetse n'abasirikare ba Israel. Ariko rero muri uwo mwanya barashe bano bajournaliste bavuga ko vyari vyaheze, rero abajournaliste bariko baragerageza kurondera amakuru maze rero baca bararaswa n'abasirikare. Rero tuvuga ati aba bitavye Imana ibakire ubwami bwabo. Igisirikare rero ca Israel cemeye ko kigiye gukora amatohoza hamwe rero umuhari mpuzamakungu wa journaliste ku isi bakaba biyamirije ibi ndetse bakaba bemeye ko bagiye kugeza ibirego mu nama mpuzamakungu ya ONU barega Israel ko yishe abajournaliste kandi bari bamaze kwiyerekana ko ari abajournaliste. Tuve ngaho rero twigarukire muri Afrika iwacu nk'uko twari tubamenyesheje. Amakuru ariko aravuga muri Afrika n'amatora bucaba mu gihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya rero kizogira amatora itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Ivyo kwiyamamaza rero birashushe cane gose, aha hanini hayiganwa imigwi ibiri. Umugwi wa mbere witwa Kenya Kwanza, wundi nawe witwa Azimio la Umoja. Nk'uko twababwiye, umugwi wa Kenya Kwanza urongowe n'uwitwa William Samuel Ruto, ndetse mu gihe umugwi wa Azimio la Umoja nawo usanzwe urongowe n'uwo bita Raila Odinga ashigikiwe na perezida wa Kenya Harubu. Nawe uwo William Ruto akaba ashigikiwe n'abandi banyepolitiki bari kumwe na perezida wa Kenya asanzwe atwara ubu, ariko bakaba baramuvuyeko. Rero ubu ibiharuro vya sondage vyerekana ko William Ruto akiza imbere n'amajwi menshi, mu gihe Raila Odinga amukurikira ubwa kabiri n'amajwi. William Ruto waza ubwa mbere n'amajwi 45%, mu gihe Raila Odinga aza ubwa kabiri n'amajwi 32%, mu gihe amatora asigaje hafi amezi 3 kugira abe. Rero imyamamazo komeye cyane gose hirya no hino biyamamaza barondera amajwi kugira ngo barondere perezida hazoba wa gatanu mu gihugu ca Kenya. Tuve ngaho muri Kenya rero tuze mu Uganda, aho perezida Yoweri Museveni yamenyesheje ko agiye kubaka nuclear power plant. Nuclear power plant rero agiye kubaka nk'imwe tumaze imisi tuvuga ya Ukraine. Ibi rero ngo nuclear power plant agiye kubaka ndetse akaba yamaze kuhatanga n'isoko kuri societe y'Abongereza izoyubaka iyi nuclear power plant. Perezida Museveni akaba yavuze ko adashaka kugira amabombe nucleaire, ahubwo icyo ashaka kuyikoresha ngo ari kugira ngo bareke kuguma barondera umuriro uvuye mu mazi, ngo mu gihe umuriro uva mu mazi ngo ari muke cyane gose, ngo mu gihe rero bizeye ko nibamara kubaka iyi nuclear power plant ngo bazoronka umuriro ndetse baronke no bagaburira akarere kose ka East Africa. Twibutse ko ibi vya nuclear power plant bisanzwe bikoresha ibitoro. Rero twibutse ko mu Buganda baza barubuye ibitoro mu butaka bwabo. Rero ibi ngo nivyo bazokoresha mu gukoresha muri nuclear power plant bagomba kubaka, ariko rero bakaba batazobizamura ku rugero niniye kwaho bashobora gukora amabombe nucleaire, ngo kuko musiyo nombero yabo. Twibutse rero ko nuclear power plant ariyo ushobora gukoresha ndetse no mu gukora ya mabombe y'ubumara ya nucleaire. Ariko rero Uganda si uwo mugambi bifise, ngo Uganda bushaka guha umuriro Abanyafrika, ngo mu gihe yavuze ngo umuriro wose uva mu mazi muri Afrika ungana n'amakilowati 30,000, ngo mu gihe Amerika yonyene ikoresha umuriro ungana na kilowati 2,500,000. Ngo rero ngo Abanyafrika ngo babuze umuriro kubera batarubaka ibiza nuclear power plant, mu gihe Abanyafrika bo kubaka aya nuclear power plant ngo boronka umuriro ukwiye Afrika wose ndetse ngo bakaronka n'ubucagutse. Ibi rero Museveni akaba yemeje ko agiye kubikora vuba, ndetse avuga ko umuriro azoca bugaburira ibihugu byose bibanye, mu gihe igihugu cy'Uganda kizoba camaze gukwiza. Tukivuga nyene amakuru yo ngaha mu Uganda, perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan uno musi nawe yasanzwe ari mu rugendo mu gihugu
c'Ubuganda aho yabonanye na Museveni bakaba bavuganye ku ivy'imigenderanire ndetse n'ivy'ibomba ry'ibitoro bariko barubaka izova mu Uganda rigenda muri Tanzania. Ibi rero nivyo bari bagiye kurabira hamwe aho ibikorwa bigeze vyo kubaka iyi miringoti y'ibitoro iva mu Uganda igenda muri Tanzania. Bakaba bemeranije ko bagiye kongeramwo inguvu kugira ngo bino bikorwa ngo nibura mu 2024 bizobe vyarangiye, aho ibitoro bizoba bishobora kuva mu Uganda bigashika mu gihugu ca Tanzania ata ngorane n'imwe ibaye. Turangirije rero hano ku makuru avugwa muri Kongo, aho igihugu ca Kongo cemeye ku mugaragaro ko kigiye gutangura guha imishahara abasirikare, mu gihe abasirikare ba Kongo batahe bahabwa imishahara ahubwo baronka ico bita ratio, ngo n'abandi bakozi bo mu gihugu ca Kongo rero bakaba bagiye kongerwa imishahara nk'uko vyemejwe na Perezida Chilombo Tshisekedi asanzwe atwara igihugu ca Republique Democratique ya Kongo. Naho rero turangirije hano makuru, abayakurikiye mwese mugire ibihe vyiza, Imana ibazigame kandi tubibutsa kugira amakomenti ndetse mugira na share, mugire na subscribe kuri channel yacu, mugira muba mwubahwe mwakoze.